Okay. Ati burya ivyiza vy'Uburundi kenshi na kenshi hari abantu batavyerekana kandi babibona, maze n'abatabiha umwanya ngo ati babirabe. Mugani ngo atukurikiraniye cano uramaze kumenya yuko ivyiza vy'Uburundi bizokwama vyaciyeho. Iterambere ry'Uburundi rizokwama ryaciyeho. Ubumwe bw'Uburundi buzokwama bwaciyeho. Ego, rero ngo ati no musi ndabazaniye bishasha. Ndibaza hari umuntu usanga yaravyumvise n'abatarabimenya. Rero umuntu ukunda ivyiza vy'Uburundi ntubagire kugira potage urungikire mugenzi. Mugana tora umuntu naho ukunda ivyiza vy'Uburundi urumva nawe ngomba ko wogira ishimo ryo kuba umurundi hanyuma ukazokunda ivyiza vy'Uburundi. Kubera uri ngaha ukaba waragize abone takunda Uburundi urumva warihenze. Mugani ntangora kurikirana bukebuke uzosanga ukunze nawe ivyiza vy'Uburundi. No musi haraka video ngomba ko turaba tubaza kukaraba mugano bwa mbere na mbere hinge ntangure kwiba ibintu bito. Ego ngo ati ni ibintu bishasha ni ibintu vyiza ni ibintu vyabaye. Ego ngo ati bukebuke ngo ati burya Uburundi buriko burashinga icumu mu makungu. Ego ngo ati ni ibintu vyiza cane. Ngira kumvuga ngo ati mwiriwe mwake karibu kwicana Dieudonné Endi akazina banyitwa Nijimbere Dieudonné ngo ati uri mushasha ntubagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntubagire kugira potage ati rungikira mugenza kugira nawe nyana ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa nta handi naha nyene ati burya Uburundi ni igihugu gito mugani ngo kirimwo abantu benshi rero kuba harimwo abantu benshi urumva ngo ati ngo harimwo abagwiza tunga bakora ngo ati ibintu bikomeye bafasha bene igihugu mu buryo bwo gukora ubuzi bafasha abenegihugu mu buryo bwo gutera imbere. Urumva naho nyene hakavamo abandi bagwiza tunga ngo ati ibintu bikomeye mugani ngo ati ikintu gihora kintangaza ni guhora mbona amavideo amasanamu ndumva nka mutima ariko aravuga ngo ati turakeneye abagwiza tunga twokorana kugira natwe dushobore kugera ahantu. Mugano ukarindira yuko bazozana akavideo bavuga ngo ati ngo uyu turakorana ahongera babikora nyene mu mahisho sinzi ngo turakorana okay ibintu bigiye kuba fresh ukabura maze ngo tero n'abakora amamoto ya electric konuko y'umuyaga nkuba abo nyene barondera imitahe burya ngo abagwiza tunga bakabura kibaza none bimeze gute. Hanyuma najya Buja City Plaza aho Mr Fabrice bati batangura kugurura aho umuntu afise ubushobozi ashobora kuba umunyamitahe ngo ati habonece umwe Siyone mugani ngo tibariho ni beshi ni ibintu vyiza kubangira nabo bariko barakora ibindi bintu mugani gufashanya cane mu Burundi ku Murundi urumva nawe ati nivyo ni ibintu bikomeye vyubaka abandi bantu gasanga Uburundi bwuzuyemwo ingo z'uruganda zitandukanye zikora ngo ati ibintu bitandukanye maze ngo ati n'uburimi ugasanga burakomeye ubworozi ugasanga burakomeye abakora ibintu vy'imyuga bitandukanye ugasanga birakomeye kubera ngo ati bafashijwe n'abagwiza tunga babona kure. Ego ngo ati ino musi ngo hari umunsi wo kugururwa icesi y'uruganda rwitwa ngo ati Ultracam Fertilization Limited ruri muri Nara Dodoma Tanzania aho nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe hamwe n'umupresident wa Madame President wa Tanzania bashoboye guhishikira akaba ari bone baranguye ivyo bikorwa ati vyari ibintu vyiza. Ati umutunzi naje ngo ati umutunzi umugwiza tunga ntigacika Adrian akaba ari we nyene iyo company Ultracam Holding Limited ikaba ifise maze n'ibisata bitandukanye vyandi ma company hariho Ultracam Garage For Me Besabe Inkinzo Insurance Ultrapark hanyuma na Ultracam Fertilization Limited ari yone yuguruwe Tanzania Nchesi muri Tanzania. Uruva ngo ati ngo nta muntu azobura ngo ifumbire uruva nko mu mwaka barashobora ngo kuronka amatoni imiliyoni ati ni ibintu bikomeye biteye ubwoba. Ego ni vyiza burya ngo ati ufise ama company amantu uzenya uruganda inganda zitandukanye mu gihugu zikora ibintu bitandukanye urumva ntugisohoka hanze. Oya rero mu myaka iri imbere uzosanga ari ibintu bikomeye ashobora amaze no kugana mu kindi gihugu Kenya Uganda Congo konuko ngo ati ni ibintu vyiza kandi bivugwa yuko ari uruganda rwa mbere runini rukomeye
mu karere ko muri Afrika. Ego rero imbere ya vyose inge urabe aka video. Ni ibirori byo kugurura icese ishiramwe Itracom Fertilizers Limited rihingura ifumbire y'ikizungu ivanze n'ikirundi iri Dodoma mu gihugu kibanyi ca Tanzania ariyo Fomi Dodoma, ikaba yashinzwe n'umugwizatunga w'umurundi Adrien Ntigacika, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Bahejeje kugurura icese ubwo ruganda bari kumwe na nyene gutanguza uwo mugambi, baciye batera ibiti vy'ivyamwa nk'ikimenyetso c'uko batanguje icese ikoreshwa ry'iyo fumbire ya Fomi aho mu gihugu ca Tanzania. Kikaba kandi ari ikimenyetso cyo gusimbataza ubumwe n'imigenderanire y'ivyo bihugu vyompi. Abitabiriye ivyo bikorwa bakaba baciye bagendura ubwo ruganda birabira ingene rukora n'intambwe zitandukanye zijanye nuko guhingura ifumbire. Uruganda ruhingura ifumbire y'ubwoko burenga 14. Mu majambo yashikirijwe urongoye ubwo ruganda rwa Fomi mu gihugu ca Tanzania i Dodoma, Nduwimana Nazer akaba yashimiye leta ya Tanzania yemereye iryo shirahamwe gukorera muri ico gihugu, anashimira n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ingene yagumye atera intege uwo mugwizatunga ngo vyerekana ingene akunda abaterera mu iterambere ry'igihugu. Nawe afashe ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe nyine akaba yashimiye mugenzi we wa Tanzania ingene yahaye uwo murundi ikibanza ashingamwo ihinguriro, ati binakomeza imigenderanire y'u Burundi na Tanzania yamyeho mu by'ubutunzi. Anahamagarira rero n'abagwizatunga bo mu gihugu ca Tanzania nabone kuzana imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakeje kandi Adrien Ntigacika ingene ariko araterera mu iterambere ry'igihugu, amusaba kubandanya akora neza aserukira neza igihugu cy'u Burundi aho muri Tanzania. Ndagusavye yuko wokora utiziganya kugira ngo abarundi bose bazebumve yuko idarapo ry'u Burundi rishirwa mu kindi gihugu kandi u Burundi bushobora guteza imbere ibindi bihugu. Nayo ku ruhande rwa Tanzania abashikirije amajambo bose bakaba bashimye bagaruka ku kamaro ubwo ruganda rwa Fomi rwazaniye ico gihugu, haba mu bijanye no gutanga akazi n'ibindi. Ivyo navyo bikaba byashimangiwe n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan, anakeza umugwizatunga Adrien Ntigacika ati yashize umutahe wiwe mu gisata ciza kuko biriko birafasha mu kugwiza umwimbu narirya abantu baguma biyongera. Asaba rero ishiramwe Itracom Fertilizers Limited no kubandanya yigisha abarimyi bo mu gihugu ca Tanzania ingene bakoresha iyo fumbire kugira ngo umwimbu ukomeze kwiyongera. Akaniyemeza rero kuzobandanya ashigikira ibikorwa by'ubwo ruganda. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'indirimbo zitandukanye n'umurisho w'ingoma z'u Burundi. Ndizera vyinshi wabimenye kandi wabitahuye. Mugani hari akabazo aho tubaza umuntu akunda kwibaza ngo ati none ni kubera iki uru ruganda company yatashoboye kuyubaka mu Burundi? Yarabuze aho yoyubaka, yaragize ntivyagenze gute? Burya ngo ati ni gutera intambwe, ni gusohoka hanyuma kamenya iyo bweze, ngo ati ngo akanyoni kataguruce ngo nikamenya ngo iyo bweze. Rero n'ama company amaze gukora mu Burundi nk'iyi Otracom Holding, urumva umugwa mukuru nyene uri mu Burundi. Mugane kuba yuguruye Otracom Fertilization Limited, urumva ikabiri muri Tanzania, ati ni ibintu bikomeye bitanga agaciro ku gihugu, bitanga agaciro kuwo muntu, uwo mugwizatunga. Urumva ngo ati ni ibintu bishimishije. Ego nico gituma usanga mu Burundi nyene hari abantu bakora ibintu vyinshi. Akujya payaje umuntu yovuga ngo ati ni nk'umugwizatunga waserukiye abene gihugu kuva muri leta uko nuko kugira bafashe abafise impano zo kubaka imigambi, ba business people uko nuko. Rero n'abagwizatunga hamwe nyene hamwe usanga ngira bironderera keshi na keshi bakwiye gushira imitahe mu bindi bintu bitarakura
kubera biba bifise intumbero kandi biba bifise akazoza keza, bibaye ibintu bikomeye tuvuze nka kurya ajya amamoto y'imiyaga nkuba ntakirya kintu cokura. Tuvuze isi y'akanovera ntakirya kintu cokura. Ego ngati je ndabivuga nk'umuntu muto mugani ngati vyiza biva ahantu hato, kugira ngo n'uwo mugwiza tunga aho yatanguriye usanga ari ahantu haciriritse mugani kuba ageze ahageze ubu urumva ngo ati ngo ni ikintu gikomeye, ni intambwe ikomeye kuri we, maze ngo ati na cane ku Burundi. Ego akavideo karaka andi zere ko agakunze ukarungikira mugenzi wawe kugira nawe nyine ashobora kumenya ivyiza, iterambere, ukuri aho kuri. Ego ntubagire kugira like maze ugire na comment. Ego ngo ati akazina kanje banyitwa Nijimbere Dieudonné, tuzosubira kubona niyo twabonana.